Teka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe abanywanyi makurikira amakuru n'ibiganiro dushikiriza imisi yose ngaha kuri iyi mbonesha kure. Turi ku munsi wa gatatu kwigenekerezo 28 Kigarama 2022 tubazaniye amakuru araza kugaruka ko ariko avugwa cane muri iki gitondo bimenyesha amakuru ku mbuga ngurukana bumenyi nandi tuba twashikirijwe n'amasoko yacu arirya anino mu ntara zigiye zitandukanye. Ntuze gucikwa rero turaza kwibanda ko ariko avugwa cyane bisata bitandukanye, turaza kubabwira ku mutekano, politike, agateka kazi na muntu n'ibindi vyinshi nkuko twabibateguriye. Ntuze gucikwa. Turaza gutangurira ku nkuru itangaje cyane y'umukaporari abayeho nk'umugenerali ni Claude Nijimbere, ndetse abamuzi bamutazira amatwi. Yavuzwe ibihangange mu Burundi rero umuntu yibaza ko ari generali ko uwo mukaporari Claude Nijimbere nawe ngarashobora kuba igihangange. Muraza kumviriza uturero tw'amabi yagiye arakora ndetse n'ivyo yoba yarabujije ko bikorwa, ndetse n'amateka yiwe yose n'ibindi vyose bimuranga. Muraza kubikurikira muri aya amakuru twabibateguriye. Ntuze gucikwa. Tunabibutse ko yigeze no kuvuga muri dosiye y'abantu 8 bo barazwe irengero, ndetse ikindi azwi ko nuko atemberana ibiziga mu muduga wiwe, ndetse akaba yaravaga mu ntara ajana mu yindi ntara ataco yinona hetse ivyo biziga mu muduga. Byinshi rero mu vyo yoba yarakoze n'ubuzima bwiwe bwite twabibatunganirije muri aya makuru, muraza kubikurikira ku buryo burambuye. Turaza kugira kandi mu yavugwa cane mu ntara ya Rumonge, aho abene gihugu bariko bidogera abapolisi bakorera muri komisari y'intara ya Rumonge. Hari vyinshi babagiriza kubarenganya, kubaka mahera menshi cane. Vyinshi rero kuri iyo myidogo muraza kubikurikira muri aya makuru. Ico ngusaba no gufyonda kuri subscribe canke sabone ni utari wafyonda ko ibukene kubisangiza abagenzi bawe kugira abadacikwa n'amakuru dushikiriza imisi yose. Ndabaha kaze. Reka dutangurire ku ngingo ya mbere nkuko mpejeje kubivuga mu mfunyapfunya. Twababwiye uwitwa Claude Nijimbere, benshi bamuzi ku izina rya Matwi. Uwo rero yoba yararanzwe n'amabi atandukanye yoba yarakoze mu gihe cahise. Ni Corporale Claude Nijimbere batazira amatwi, yavuzwe ibihangange mu Burundi. Umuntu yibaza benshi ko ari ba generale. Na Corporale arashobora kuba igihangange mu butegetsi buheze bwa muhisi Pierre Nkurunziza. Claude Nijimbere ntiyari ubusanzwe mu Burundi. Ubundi yari umupolisi asanzwe akora mu ikambi api icungera inzego. Matrikire yiwe yari ubusa 3-2-1-4, ndetse ipete yari APC ikaba ringana na kaporale mu gisirikare, ariko yari muri bake bashobora gushikira umukuru w'igihugu aho bashakiye hose. Yarafise imodoka double cabine Toyota Hilux imwunguruza, iyo n'abakuru b'amakambi badafise. Yari afise abapolisi bamugendanira bake bari 6 kandi ari Corporale. Matwi yarafise ububasha bwo guhagarika abantu mu gihugu cose, ntihagera umutwe n'intwaza ngabo zimirusha amapete abo afashe. Hari abatari bake batigeze basubira kuboneka. Imodoka yiwe haraho yararamwo ibiziga vy'abishwe batarahamwa, wasanga bafutse n'ihema akibitemberana intara n'intara ataco yinona. Claude Nijimbere yari agahambaye muri ivyo bihe, yakina agapira n'umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza. Yavugwa mu vyo gucukura ubutare mu ntara ya Muyinga, kene nuko yambara ivyo yishakiye nkuko mubibona kuri iyo sanamu. Rimwe na rimwe imyambaro itazwi mu nzego na zimwe z'u Burundi, kandi yari mu rwego ruzwi ko rucungera inzego. Ntiyakumwakomwa, nta wavuga yari akarero k'akajagari mu ntwaro. Yari Corporale ariko yari igihangange. Amatwi rero adasomera ubu. Matwi no umupolisi muto akorera muri komine Gihogazi mu ntara ya Karusi. Muge rero benshi babivuga batwenza ko yoba arindiriye ko ibihe vyosubira kumutwengera agasubira
kuduga naho yagiye avugwa mu burayo mabi atandukanye twoba twarabwiye. Korporale Claude Nijimbere batazira amatwi n'akarerero k'abantu bafise amapete matoya ariko bashobora kuba nk'ibihangange bivanye n'ingene yari abayeho muri ico gihe. Nawe raba Korporale yagenerirwa n'abapolisi batandatu, hari n'abafise amapeti yo hejuru nabo batagenerirwa n'uco gitigiri c'abapolisi. Gira ico ushikiriza. Tunabibutse ko uyu Korporale Claude Nijimbere yavuzwe mu madosiye atandukanye harimo inyuruzwa ry'abantu batandukanye. Akarero twobahereza ni ku mugoroba huwa 29 Kigarama 2015 aho witwa Alex Nihorimbere yari yaronse akaruhuko, yari yaduze Igitega kuraba umuryango na cane uruyoya umugore yari yamusigaye kuko umugore wiwe yari yapfuye. Yasavye bagenzi be kumutegera kuri parking aho yari aje n'imodoka ya Memento yashitse isaha imwe y'ijoro. Uwo ni Alex Nihorimbere tubabwira. Agishikira bagenzi be bari baje kumutegera muri ya voiture Toyota Starlet tutukura. Abapolisi bacongera President Nkurunziza bari barongowe na Korporale Claude Nijimbere batazira amatwi nabo baba barahacitse barafata bose benjeza munsi y'intebe ya kamionete double cabine Toyota Hilux matwi yahora agendamwo. Matwi rero yari udasanzwe ku ntwaro ya Nkurunziza, yari Korporale agendera mu modoka n'abakuru b'amakambi badafise, wenyene yagendarirwa n'abapolisi batandatu nkuko nabivuze. Mu gihugu cyose rero yashobora gufata no kwica washatse wese. Matwi kwari ukundi kuboko kwa Nkurunziza. Yumvira rero byinshi kuri uyo mukorporale yari abayeho nk'umusirikare akomeye. Tubandanirize ku makuru havugwa cyane mu ntara ya Rumonge. Bamwe mu bapolisi bakorera muri komisariya y'iyo ntara Rumonge baragirizwa ko barenganya abagendesha amapikipiki kugira babake amahera. Abo yagendesha bemeza ko ari n'abasanga amapikipiki mu mpangu, abandi babagiriza ko baza gutambika imbere yabo imiduga atari y'igipolisi ngo bagarike ipikipiki. Hari kandi n'abazi muri ico gikorwa atakibaranga aho bakorera igipolisi bitwaje nk'uko bamwe mu bagendesha ivyo vyuma ababivuga. Mu nama rero iba yarabahuje n'intwaro mu gipolisi co mu Rumonge kuri uyu wa kabiri, Cegera curongoye igipolisi muri iyo ntara avuga ko hari ibibwirizwa guhinduka, akaba abasaba nabo nyene gukora bisunze amategeko, dore ko niyo myidogo y'abene igihugu ibandanya kwibonekeza. Benshi bavuga ko babahagarika bari ku mapikipiki ndetse niyo iri mu rupangu nayo baza kuyirondera. Nivyinshi rero abo bene gihugu babandanya batabaza, ndetse murumviriza ko Cegera curongoye igipolisi muri iyo ntara avuga ko hari ibwirizwa guhinduka, akabasaba nabo nyene gukora bisunze amategeko nubwo bari mu barejwe umutekano. Sitwasoza aya makuru kandi tutababwiye biba ku mpunzi zitandukanye. Tuje mu gihugu ca Tanzania, Nyarugusu PAM yahaye impunzi biharage bitaribwa. Muri gitugutu guheze PAM yahaye biharage bibi impunzi zo mu ikambi ya Nyarugusu muri Tanzania. Impunzi rero zarituye HCR n'intwaro mu ikambi mu rwujejwe gukurikirana ico kibazo warashizweho ivyashizwe ko nakamaramaza ibiharage vyatanzwe ntibiribwa. Abanyekongo nibo bahawe ubwa mbere ivyo biharage vyatanganwe n'umuceri n'intete z'ibigori. Ku mugoroba vyatangiwe ko imiryango yose yaridoze titwahawe ibiharage bidashobora gutekwa, niko boba baravuze. Bukeye bwaho amasahani n'inkono vyuzuye ivyo biharage vyarajanwe imbere y'ibiro vya HCR n'abajejwe ikambi. Ikibazo baciye bagihoyahoya. Indwi zibiri ziheze hari haramukiwe abarundi ariko baranze kwakira iyo mfashanya. Twaranze ivyo biharage kuko ntibiribwa, niko rero boba barabishikirije. Mu mpera za Munyonyo umugujeje gukurikirana ico kibazo warashizweho ugizwe n'umukuru w'ikambi, abaserukira impunzi, HCR, PAM n'ubushikiranganji bwa Tanzania, intwaro yo hagati mu gihugu bujejwe impunzi na abasaba ubuhungiro.
kibanza caratunganijwe neza n'inkono zo gutekamwo, harakoreshejwe ibigega vyinshi mu guteka ibiro 10 vy'ibiharage. Icabonywe nuko atarutete rwahiye inyuma y'amasaha arenga 6. Niko rero abo bagize uwo murwi bavuga mu kwemeza ko ivyo biharage bitaribwa. Pam rero itegekwa gusesa ibiri mu bubiko. Turavye inkwi impunzi zironka, tukaraba umwanya ivyo biharage bisaba kugira ngo bishe na bukebuke, musabwe guhindura ivyo biharage muzanane ubundi bwoko bwiza, ivyo navyo mubikureho vyihuta. Niko uwo murwi wategetse PAM. Gusa mu nyuma vyaranze gushigwa mu ngiro. Indwi zitatu inyuma yaho impunzi zasanze ububiko butahindutse. Abacungera ubwo bubiko mu gitondo, mutaga no ku mugoroba bakanavuga ko ata mufuko n'umwe wakuweho, kandi turafise ubwoba ko ivyo biharage bizohava bishigwa mu bizotangwa hanyuma. Abasaba HCR n'ubushikiranganji bw'intwaro hagati muri Tanzania kugira ico bukoze. Rero hakaba haboneka ko hari kunyinyurana hagati y'abajejwe gufasha impunzi ku ruhande rumwe na leta ku rundi ruhande. Ari kwikora ku mababi y'ibijumbu hagati aho kugira ngo bashobore kongereza ibifungurwa impunzi zica zihitamwo amababi y'ibijumbu. Ni irya mbere mfungura izo mboga, ariko kubera ntashobora gufungura ubugari bw'ibigori bwonyene, n'amahitamwo mfise mbere ngo izo mboga zirashorwa cane ku isoko. Niko binasigurwa n'umwe mu mpunzi z'abarundi, akaba ari na se w'abana 8. Ibihumbi birenga 120 vy'impunzi z'abarundi n'abanyekongo mu ikambi ya Nyarugusu bakaba basaba inzego zibijejwe gutorera umuti w'ico kibazo kimaze iminsi myinshi. Banywanyi bacu nabakengurukiye cyane ko mukurikiye aya makuru, tukaza no kubandanya kubana kuri uyu munsi. Cyo musaba no gufyonda kuri subscribe canke sabone, ni utari wafyonda kwibuke no kubisangiza abagenzi kugira badacikwa n'amakuru dushikiriza iminsi yose. Imana ibahezagire.